Mama nibishoboka kubera iminsi yose mwama mushwana namwe n'ubu. Erega mwana we ntabyo wobona. Kuko twirirwa nga ubone amabu yo mugore wawe akora. Niho mpamvu uvuga ukora. Mama umviza nakubwira. Urabizi ko ndakuba. Ndabizi cyane. Rero sishaka ko iminsi yose mwama muterana amajambo no mu nzu yiwanje nkabura amahoro. Mwana icyo womenya cyo bucyo. Ibibi by'uwo mugore wawe. Ibyo yirigwamo. Mwo womenya ibyo niko ndakubwira ko ari ukuri. Mama urazi ko ndakuba. Urazi ko ndakuba. Rero nyimushaka ko je mbandanya ndiko ndakubaha. Ndashaka umusomero. Sishaka kuza kwinjira mu buzima bw'iwanje. Mu nzu n'amahoro ndonga kubera wewe. Bizanda kubwire mwana. Abaswahili bo baciye umugani ngo kimwa cha munze kinanuka arakini hagisemi bongo. Ibi ndiko ndakubwira uzobibona kuri umugore wawe. Aho je naje. Babona kwirobeka kuyo. Uyo ngo ni muzima. Si wewe. Bizana kubwira. Wera bukora ibintu ngamuhira. Ama kintu cerekeye uje bindeke. Sawa. Kintu cyose ngenda gikemura. Amagenda simbengara umuntu ngiye kurara. Sawa. Amashi vraiment narinda gukumbuye cyane. Naje amashi kandi cyane dere. Amajisi sinarinzi kuza. Sinakuza kubera. Bira na gutelefoni ya mbere ni witabye. Hari mu kazi. Okay, ariko kuba wajije ni by'agaciro cyane jewe kandi ndabinezerewe cyane. Uri mwiza. Nukuri rero ubijeje. Byakwe. Bogate la saison. Okay, merci sana vraiment. Uzano nachuwa. Amuri mwiza eba sinzi ngo yawe. Merci. Hano kwisi namwe nawe. Urumwe kwisi. Okay. Okay, baby. So. Okay, agenda wana na mambo ya kutibanga. Kandi wana ngani na kutuingira. Ubuga mukazana. Uburubagutse. Ugeze kuri mutonyi w'umugabo wawe. Nta n'isoni. Kandi muri dushe. Umwana wanje arambabaje. Nawe kamwana wanje. Ubu nta n'isoni. Urarengeta ngo kamwe wanyu ukuri. Umwana wanje kuba ari impumyi atabona ibyo ukora wewe. Umviriza wa mukecuru we. Watsinyo ivegemi. Mvira mu buzima bwanje. Erega ndacari muto. Reka nirire sha. Ahubwo nufise abandi nzaniye. Uracari muto ndabibona. Ariko umenye hari igihe uzokwicuza kandi hari igihe ibyo ukora byose umuhungu wanje azofunguka amaso akabibona. Ugenda mufisa nubwo mubwira gute. Ndamufisa nacyo icyo umenya cyose witondasha burya isi ntisakaye imvura iguye itunyagira twese urahenze
hari icyo uzobona kandi wowe uzokwicuza uzovuga ati iyo menya muri kumviza ibyo mabukwa mbwiye ariko ntacyo ndaziriza waheza ubu natinye no gusubira mu biro kuko ndiyumvira aho umukuru wacu aza kubimenya. Oyaye man, mama we arubaye kandi arafite umutima mwiza kandi arafite ubwenge. Ikibazo si mama, ikibazo n'umukuru wanjye. Nakubwiye navyo bimubwira. Amaze nshike mu yanda. Sawa. Turaza guhura mu masaha y'ijoro. Turaza gusubira. uko nagwamagana kubera ari ikintu nashaka kumfasha. Umaze iminsi ndiko ndumva ibintu bariko barambwiye byerekeye umugore wanje, ariko Jesse sindabitahura neza. David, ni cyo kintu ushaka kunda gufasha ku mugore wawe? Urazi ko atawundi mugenzi fisi atari wewe, kandi wowe ndakwizeye mu kintu cyose nza kukubwira uraza kugikora. Sawa, habaye ikibazo kiyo ushaka tubikore gute? Okay baba, ikintu arishaka kumufasha kuko maze iminsi ndiko ndumva ko umugore wanje aguma anci inyuma jewe. Rero je narishaka ko umfasha ukankorera ico kintu ukagenda ukamusaba ko mukundana. Bisigura ko ushaka ko nci inyuma umugore wawe? Ndaguca inyuma wowe nyene kandi uri umugugu? Oya si kuvuga uko, ahubwo nshaka kumfasha. Sawa David, ntugire ikibazo. Ndoshaka ndabikore gute? Je ndashaka ko muke mugenda umusabe ko muryamana akakwemerera, ama ibintu byose muza gukora ucu bifata video, ama ucuma ijya video nyene. Video ntacyo nkwegera kweri, ndinde fata na video. Nizeye je nagwamagaye nga kubera niwe umugenzi fizi. Sawa, nta kibazo. Je ngiye kubigufasha ariko ntibizobingirira ikibazo. Wewe niwe nyizera kuri icyo. Rero ejo cyangwa hirya y'ejo negezwa kubikora maze kwa raporo y'uko ibintu byose byagenze neza. Sawa, nta kibazo. Je ndinjiye ngindana turapona ikunda kora kugenda tumarira. Sawa, merci. Sawa, ugize neza. Ndashaka kumbwira impamvu wakoze ibyo bintu. Kila minsi bahora bambwira kubera wewe, ariko nkareka kubyumva cyangwa kubitahura. Telefone yawe. Uzarenda kubwira. Sishaka kubona nga muri inzu yo. Yati ndeka kandi umvire nga. Buri munsi mama bambwira amakosa yawe ariko nkareka kubyumva kubera mama. Ndashaka kumbabarire
ku bintu nahora ndagukorera kuko ni kenshi uhora umbwira ku byerekeye umugore wanjye ariko nkareka kugutahura kandi nkakubwira n'amajambo mabi ariko mama ndashaka umbabarira. ubu rero wabonye amabwa yiwe yose mbere zamu ntubabare umugore w'ubwenge yubaka urugo rwiwe igipfu kimusambuza amaboko yiwe we mwenyene niwe yisamburiye urugo nari narakubwiye ariko ntiwigeze ntabura. mama ndashaka umbabarira ku byo nagukoreye byose. narakubabariye wumva amahoro narakubabariye ariko n'ejo bundi ujye umenya ingene ugenda ntuzogende nk'imburabwenge ujye uri nk'umunyabwenge. rega mwana hari n'ibyo nari naraguhishije ntakubwiye nkuko ndi umubyeyi iyo ndabikubarira ariko ntacyo kazima ubonye amabwa yose amafuti yose y'umugore wawe yahora akora kazima ari ubunyamubonera.